Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Onezime Dushimagize. Turi ku munsi w'Imana igenekerezo rya 29 Gitugutu umwaka wa 2023. Kaze bakunzi baheruka mukurikira amakuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru zikurikiye. Abanyagihugu muri komine Marangara mu ntara Ngozi basaba kumenyeshwa ico amafaranga 2000 batojwe kuri buri rugo yakoze mu gihe haheze amezi arenga 6 ikamya komine rigamije kugwa muri ayo mafaranga atawura yikubita ijisho. Abanyagihugu bo ku mitumba ya Birohe na Ceru muri komine n'intara ya Gitega ba mu bice ariko hubakwa amabarabara basaba guhabwa imizibukiro ku matongo batanze n'amazu yabo yabomowe. Murano makuru muraje kumva kandi imyidogo y'abamugariye ku rugamba basaba kurenganurwa nk'abandi basirikare kubijanye n'imishahara. Aya n'ayandi twabateguriye ni mukanya mugume hafi tuje mwizo mwizo. Ano makuru cyahare mu gisata cy'umutekano hatowe ikiziga c'umuntu w'umugabo mu gatondo ko kuri w'Imana muri quartier Magarama mu gisagara ca Gitega. Ico kiziga ikaba cari kiryamye impande y'ibarabara rya kaburimbo rivi Gitega rije Bujumbura. Bamwe bavuga ko umuhisi yoba yagonzwe n'imodoka ariko abandi bakavuga ko yoba yanizwe. Ico bikoze nta gikomere nta n'amaraso yari kuri ico kiziga canke aho catowe. Gushika ubu umuhisi ntawashoboye kumumenya kuko atacangombwa na kimwe yari afise mu mufuko. Igipolisi kijaje gukinga impanuka cahavuye kimujana mu buruhukiro. Mwavyumvise mu ncamake y'ano makuru abanyagihugu muri komine Marangara mu ntara Ngozi basaba kumenyeshwa ico amafaranga 2000 batojwe kuri buri rugo rwose rwo muri iyo komine yakoreshejwe ku kibeni ya komine rigamije kugwa muri ayo mafaranga atawura yikubita ijisho. Inyuma y'amezi arenga 6 barindiriye ko uwo mugambi ushirwa mu ngiro, uwo munsi abanyagihugu bavuga ko atanuwemerewe kugisha baza kubijanye n'ayo mafaranga batanze. Ni nkutubaza Elvis niyo mungere. Iyo ntererano y'amafaranga 2000 kuri buri rugo rwose rwo muri komine Marangara yatangwe kwegeranywa kuva mu kwezi kwa Kigarama umwaka wa 2022 mu ntango. Abanyagihugu babwirwa ko komine igomba kugura ikamyo yo kuza irasera urucekeri hamwe n'ibindi mu ntumbero yo guteza imbere komine. Nyuma yaho komine yahavuye itangura no kuziratanga udupapuro ivyo bita hesi mu gifaransa twahabwa urugo rwose rwaba rumaze gutanga iyo ntererano. Ikibabaje ariko nk'uko bishikirizwa n'abanyagihugu bo muri komine Marangara kuva batanga iyo ntererano nta n'agakuru k'iyo kamyo yoje gufasha mu iterambere rya komine barasubira kumva. Uyu n'umwe muri bo. Amafaranga batubwira ko araye kugura imodokari ya komine Ibeni kuzirasiga kariyeri hari mu kwezi kwa 12 mu 2022 yego uvuga ati mutantine watanze iryo tegeko ashobora gukora ibitasi byo kugira ngo imikemeza kuba watanze amahera baguhiyore ariko ugizera baza kugeza n'ubu ntibakubwire Ibi ntaho bigeze rero uyu munsi abanyagihugu bo muri komine Marangara batanguye kwiyumvira ko ayo mafaranga yabo yoba yagiye mu mufuko w'umuntu bibakamizwe n'ingoma. Ivyo bigaterwa nuko uretse ko ikamyo bemerewe atayo babona nta nisiguro bahabwa kuca ayo mahera yabo yakoze. Bagasaba guhabwa umuco nimba vy'ukuri ayo mahera batanze atoba yaribwe. Bigaragara ko yagiye mu mufuko w'umuntu batwereka icyo yoba yarakoze. Dusako rero tugurire imodokari twaguze akayiduha tarije naho batubwire badutohoreze ko turagiye mu mufuko w'umuntu nk'uko ahandi bariko barabikora. Isoko ryacu muri komine Marangara rimenyesha ko muri kino gihe atamunyagihugu yemerewe kugira icabaza abarongoye komine Marangara ku cayo mahera yabo yakoreshejwe. N'uhirahiriye akabaza baca bamuraba ayingwe. Mu ruganda rwa RPA niturashobora kuronka uburamutswa komine Marangara mu ntara Ngozi kugira agire ico ashikirije kuri iyo myitogo y'abanyagihugu. Arakoze Elvis niyo mungere tuve mu ntara Ngozi tuje mu ntara Gitega. Hariko havugwa naho nyene imyidogo myinshi mu banyagihugu ku mitumba ya Birohe na Ceru yo muri komine Gitega haheze hafi amezi 2 bariko barabomorerwa amazu atamuzibukiro bahawe. Ayo mazu akaba bomorwa mu ntumbero yo kwagura amabarabara 2 aca kuri iyo mitumba. Basaba guhabwa umuzibukiro kuko kugura ibibanza bubatsemo no kubaka ayo mazu vyabatwaye uburyo bwinshi. Ido nido na Eric Nyozima.
Imyidogo y'abanyagihugu ifatiye kungene bategetswe kubomora bonyene amazu yabo mu ntumbero yo kwagura no kubaka neza amabara abiri aca ku mitumba y'abako ariyo Birowe na Cero badaha umuzibukiro. Bavuga ko babwiwe ko ari ibikorwa by'iterambere. Abo banyagihugu bavuga ko batanze iterambere ariko bakavuga ko vyari kuba vyiza baha umuzibukiro kuko bamwe muri ibibanza bubatsemo arivyo baguze kandi no kubaka bikaba vyatwaye uburyo butari buke. Bamwe muri abo banyagihugu ayo mazu bayadandarizamwo abandi bakaba yakotesha kuba yacururizamwo. Abo rero babona ko bigiye kubagora ingene batunga imiryango yabo kuko icabura kibasahiriza kitakihari. Abandi nabo ayo mazu yabomowe niyo babamwo nabo nyine bakamenyesha ko bizogora kuronka ahandi baba. Basaba ko abijejwe boraba bakabashumbusha mu kubaha umuzibukiro. Hakaba heze hafi kwezi kuri iyo mitumba ya Birowe na Cero imashini zitanguye kwagura amabarabara abiri. Rimwe rihanyuka kw'ibarabara rya kaburimbo rirahitwa ku rutonde rica ku Birowe. Irya kabiri rihwanira ari agasagara gato ka Cero n'irindi riko rirubakwa naryo nyene rihanyuka ahitwa Itankoma kw'ibarabara rya kaburimbo rija mu Rutana. Ayo mabarabara abiri aca aterana akaba rimwe imbere y'uko ashika ari agasagara gato ko ku Cero. Arakoze Eric Niyonzima bamugariye ku rugamba bariyamiriza ingingo y'umushikanganje bwo kwivuna abansi yo kutabongera amafaranga ku gashahara kabo nk'uko vyakozwe kuri bagenzi babo bakiri ku mirimo. Abo bamugariye ku rugamba basaba umushikanganje wo kwivuna abansi kubarenganura bagahabwa agashahara bagenewe nk'uko vyahora. Ikindi basaba nuko akarenganyo bagirirwa mu vyo bafitiye uburenganzira kohagarara. Kurikira umwe muri abo bamugariye ku rugamba yaganiriye na RPA. Mbega aho umushikanganje avuga ngo ntidusubire tukaba kongerwa twebwe hari ibyo twari twasabwe guhabwa ayo duhabwa n'amategeko gusa. Aho nagira ndamwibutse yuko ubushikiranganji arongoye bwamye bugirira akarenganyo abamugariye ku rugamba. Aho namwibutsa yuko twebwe twakuwe mu kazi hatisunzwe amategeko. Nta tegeko rigenga Monsieur Kumbasa rihari ryerekeye ingene azobaho n'icyatumye ava mu kazi. Kandi nagira ndamwibutse yuko twebwe twakuwe mu kazi n'icubahiro Nkurunziza yarafashe umushahara mwendanitse abigira ikintu kimwe. Abasalere twahora tuyafata tukiri mu kazi kugeza aho dutahiwe. Ubwo bushikiranganji arongoye bwavuye bukurako amahera yacu y'umuryango Indamike Dorike ngo ntihabwa abamugariwe ku rugamba. Umuryango n'ibihumbi mubazi. Mbega ko leta yategekaniriza Indamike Dorike abataragira Rike, uwari amaze kugira Rike niho baca bamukurira ko iyo Indamike Dorike. Kuri jewe ntibitahuritse. Nibutse yuko abamugariye ku rugamba bemerewe n'uwahoze arongoye Uburundi, igihugu c'Uburundi n'icubahiro c'Umufaransa Nkurunziza yuko uwamugariye ku rugamba azoguma aronswa amafaranga yari agezeko akayahembwa gushika apfuye, ni ukuvuga ubuzima bwiwe bwose. Sinumva rero ingene umushikiranganji yodukuramwo kuko ntihabaye kongera abasirikare, habaye legalization ku basirikare bose bahembwa na leta y'Uburundi. Nyakubahwa umushikiranganji wo kwivuna abansi yobiraba agasubiza agateka abamugariye ku rugamba. Nagira ndamwibutsa kandi yuko ubwo bushikiranganji nyene arongoye abamugariye ku rugamba bagumye bagiriwe agatoteza, aho bagombye kwaka abamugariye ku rugamba mu kirere cy'abafonction publique, ariko abamugariye ku rugamba turabahira turarengwa yuko tudashobora kurenganywa imbona nkubone. Yari umwe mu bamugariye ku rugamba asaba kurenganurwa nk'uko abandi basirikare barenganuye ku bijyanye n'imishahara. Tumira amate tubandanye n'amakuru twabateguriye. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Karagara zone Buruhukiro muri komine y'intara ya Rumonge bariyamiriza ihonyangwa ry'ingingo ya sentare y'intango ya Rumonge ihagarika ibikorwa byose birangurirwa mu itongo riri mu matati hagati y'umuzukuru wa Mutama David n'abasigo bandi b'umunsi Ekoni. Ni mu gihe kuva sentare y'intango ya Rumonge ihagaritse ibikorwa byo muri iryo tongo, ku baburanyi abo bavuga ko bihagiye iryo tongo aribo basigo bandi b'umunsi Ekoni batigeze bahengeshanya kuririma. Ni inkuru ya Emmanuel Niyungeko.
David Mutama yahungiye mu gihugu ca Tanzania mu mwaka wa 1972 gushika n'ubu akaba ariho asanzwe aba. Kuva rero uwo Mutama ahunze, itongo ryiwe ryarihagiwe n'abasigwa bo witwa Ekoninde w'umunsi, akaba aribo baririma. Amasoko yacu ku mutumba wa Karagara muri komine n'intara ya Rumonge amenyesha ko iryo tongo baririma biyita abamuka kuri David Mutama. Samuel Ndayishimiye aserukira David Mutama yaciye yitura ubutungane avuga ko ari umwuzukuru wa David Mutama, aho mu mburano ziwe yasabye sentare ko yohagarika ibikorwa byose birangurirwa muri iryo tongo, gutyo agahabwa umwanya wo kuja kuzana sekuru wiwe ariwe David Mutama. Kwigenekerezo rya 14 Nyakanga uyu mwaka wa 2023 sentare y'intango ya Rumonge yarandikiye umukuru w'umutumba wa Karagara imusaba gushira mu ngiro ingingo yayo yahagarika ibikorwa byose bibera muri iryo tongo. Ariko naho biruko abasigwa ba Ekoninde w'umunsi babandanije barangurira ibikorwa byabo muri iryo tongo kuko isoko ryacu ribimenyesha. Ikindi naco nuko iyo sentare nyene n'intara ya Rumonge yari yaranditse urwandiko rwo kubuza yuko iryo tongo atamirimo yorangurirwamo, ariko igitangaje ni abo basigwa banduwe umunsi iryo tongo bagumye baririma, baguma baca n'ibigazi birimo, kandi sentare yari yategetse ko atamugambi ushobora kurangurwamo. Rero twaratangaye uwo munsi wa gatanu tariki 27 aho sentare yahashika, kandi ntiyigeze ibaza igituma iryo tongo yari yatanze ko ataworirima, mugabo bikaba byararimwe n'ibigazi bakaguma bisoroma. Ikindi abo banyagihugu bavuga nuko uwo David Mutama amaze kuza, sentare yishikiye kw'itongo ibona ko ingingo yayo itigeze ikurikizwa, ariko yaba umukuru w'umutumba canke abasigwa ba Ekoninde w'umunsi nta numwe yigeze abibazwa. Bagasaba ko ibikorwa bibera muri iryo tongo vyohagarikwa gushika urubanza ruheze. Mu ruganda rwa radio RPA ntiturashobora kuronka urongoye umutumba wa Karagara kugira ngo atange umuco. Arakoze Emmanuel Niyungeko. Mu makuru ajanye n'uburimyi ngo hari uburyo bwinshi bwo gutuza imbeba zona ibitegwa. Umufundi w'indimo Policarpe Ndikumagenge asigura ko hari imiti itandukanye abarimyi bo mu ntara y'Ibitoke batewe n'izo mbeba bakoresha kugira ngo bakingire imirima yabo. Kurikira umufundi w'indimo Policarpe Ndikumagenge. Musanzwe imbeba ziri mu byonyi nk'ibindi byose, rero yiconye nk'ico kibazi ni kuvuga ngo abanyagihugu baraba barakora uburyo bwo kwikingira bw'ibanze, niba bari kuziha imiti ntizipfe bakaziha sumu ya panya no kuraba umuti bariko baraziha uwariho. Hari ibinini bihari babonye bazihaye bwa bufashe bucapse kw'imbeba bakabona ntizipfuye, baca bakoresha ibinini. Barakoresha ibinini navyo bakaraba ico bitanga mugani do preference, baca baja iruhande y'iyo mirima bakahatema, bahateme hagati y'umurima n'ishamba, bagaca basukaho ibishishwa by'imyumbati canke by'ibijumbu. Izo mbeba bije zimara iminsi arivyo ziriko zirajya, ariko akaba ari iga n'ingene ashobora kuzitega bakoresheje ibinini. Policarpe Ndikumagenge umufundi w'indimo abishikije inyuma yaho hamenyekanye ko imbeba zo mw'ishamba zateye mu mirima itari mike y'abanyagihugu bo mu ntara y'Ibitoke. Inkuru ya nyuma y'ano makuru, ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi bwarasohoye itangazo kuri wa 27 Gitugutu aho bwerekana amanota asabwa ku banyeshuri bashaka kwinjira muri kaminuza ya leta hamwe na nderabigisha ENS bahejeje mu myaka y'2022 n'2023. Kubahejeje mu gisata c'uburimyi mu mwaka wa 2022 amanota yafatiwe ko ni 30.1%, mu gihe mu mwaka wa 2023 hafatiwe kuri 57.8%. Ku gisata c'amabanki amanota asabwa ni 31.1% ku banyeshuri bahejeje mu mwaka wa 2022, nayo kubahejeje mu mwaka wa 2023 hafatiwe kuri 32.3%. Ko mu gisata ca gestion comptabilité barangije mu mwaka wa 2022 amanota asabwa ni 33, mu gihe abahejeje mu mwaka wa 2023 hafatiwe kuri 63.3%. Kubijanye n'igisata c'ubucamanza section juridique mu Gifaransa hafatiwe ku manota 37 ku mwaka wa 2022 hamwe na 35.4% ku mwaka wa 2023. Nayo mu gisata c'ubuhinga bwo gutumatumanako informatique de télécommunication hafatiwe kuri 31.4% ku banyeshuri bahejeje mu mwaka wa 2022 hamwe rero na 38.1% ku bahejeje mu mwaka wa 2023. Iryo tangazo ry'ubushikiranganji bw'indero rivuga ko intonde z'abanyeshuri bakwije amanota asabwa kugira ngo binjire muri ENS canke muri kaminuza y'u Burundi zizoba zimanitse ahasanzwe hamanikwa inzandiko mu bigo vy'izo kaminuza
hamwe no ku mbuga ngurukanabumenyi zayo guhera kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 30 Gitugutu ubu mwaka wa 2023. Umwaka w'ishure kuri iyo migwi ibiri y'abanyeshure bikaba bitekanijwe kuzotangura ku munsi wa mbere igenekerezo rya 3 Munyonyo umwaka wa 2023 mu bisata bitandukanye nk'uko bigaragarira muri iryo tangazo ry'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo indero. Akaba ari hano amakuru twabateguye kubashikiriza kuri w'Imana igenekerezo rya 29 Gitugutu umwaka wa 2023 agarukiye. Ndabashimire mwese mwabateze yompi, shimire kandi bagenzanje bamfashije gutorokanya no makuru hamwe n'abo mu buhinga bw'ivyuma batumye mudukurikira atankomande. Onezime dushimagize nabashikirije ndabaseze ndefuriza kororaniko.